Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Nyeniteka Gérase Daniel Ndabirabe n'umuryango wiwe yifadikanije n'abakristu bo mw'ishengero ry'Urutare ku cicaro gikuru mpuzamakungu i Bujumbura. Hari kuri iri genekerezo rya 31 Ntwarante 2024 aho abakristu bose bo kw'isi bari baramutse bahimbaza Pasika yibutsa izuka ry'umwami Yesu Kristo. Yisunze icivugo ntutinye Yesu Kristo niwe gaheta. Umwungere mukuru w'iryo shengero Pastori Denise Nkurunziza yigishije ijambo ry'Imana afatiye ku majambo yasomye mu Bikorosayi umurongo wa mbere kuva ku gice c'15 gushika ku ca 21 aho yahagaze ku bintu indwi vyerekana ingene Yesu ari agaheta muri vyose na hose. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi mu ntara ya Kayanza urunani rw'amashirahamwe y'abavuzi bakoresha imiti kama barashima ko bakorana neza n'igisata c'amagara y'abantu muri iyo ntara. Jean Claude Ngabonziza arongoye urwo runani mu Kayanza akaba avuga ko bimwe mu vyo baranguye mu mezi abiri aheze harimwo abantu barenga 400 bavuwe indwara y'amaso y'imbwa barakira. Uwurongoye urwo runani mu Burundi abasaba kwitwararika kugira isuku mu vyo bakora kuko bikenewe cane. Ikindi abasaba ni kwitaho ibindi bikorwa vy'iterambere haba mu makomine cange mu ntara. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Nestor Girukishaka avuga ko umugambwe SNL wasahuwe bimwe bikomeye. Nestor Girukishaka arongoye umugambwe SNL amenyesha abarundi n'amakungu ko inyuma y'ishirwaho ry'umurwi wo gusuzuma ubutunzi bwose bw'umugambwe SNL basanze umugambwe SNL warasahuwe bimwe bikomeye n'abahora bawutwara. Muri raporo y'uwo murwi berekana ikimangu c'umugambwe, imiduga, amafaranga, amamashini nyabwonko, ibikoresho vyo mu biro n'ibindi bitarahera guharurwa. Nestor akaba avuga ko mu minsi ya vuba bazoshengeza mu butungane uwo wese yagize uruhara muri ubwo bunyonyezi. Ibi yabivugiye ku ngoro nkuru y'umugambwe SNL iri ku Mutanganoru mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu twaraye turangije. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta y'u Burundi avuga ko atabiganiro bishoboka n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu gihe batotanga abarongoye umuharire ditabara. Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima avuga ko atabiganiro bishoboka n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu gihe u Rwanda rutotanga abarongoye umuharire ditabara ngo bacirwe urubanza. Ibi yabivugiye mu ntara ya Karusi mu kiganiro caremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya 29 Ntwarante 2024. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Nyeniteka Gérase Daniel Ndabirabe n'umuryango wiwe yifadikanije n'abakristu bo mw'ishengero ry'Urutare ku cicaro gikuru mpuzamakungu i Bujumbura. Hari kuri iri genekerezo rya 31 Ntwarante 2024 aho abakristu bose bo kw'isi bari baramutse bahimbaza Pasika yibutsa izuka ry'umwami Yesu Kristo. Yisunze icivugo ntutinye Yesu Kristo niwe gaheta. Umwungere mukuru w'iryo shengero Pastori Denise Nkurunziza yigishije ijambo ry'Imana afatiye ku majambo yasomye mu Bikorosayi umutwe wa mbere umurongo wa 15 gushika ku murongo wa 21
aho yahagaze ku bintu indwi vyerekana ingene Yesu ari agaheta muri vyose na hose. Ica mbere, Yesu niwe shusho ry'Imana itaboneka. Ivy'Imana ni amayobera, ugomba kubimenya uca muri Kristo Yesu. Ica kabiri, Yesu niwe mfura mu vyaremwe byose, kuko ibiriho byose vyaremwe nawe, ibiboneka n'ibitaboneka. Ico turi cose ni ku bwa Kristo. Ikigira gatatu, Yesu niwe mutwe w'ishengero. Ica kane, Yesu niwe ntango, niwe mfura mu kuva mu bapfuye. Ica gatanu, Yesu yahawe ukunengesera kwayo kose. Ica gatandatu, Yesu yahawe kuzuza vyose nayo, ari ivyo mw'isi, ari ivyo mw'ijuru. Ica ndwi, twari abari baratandukanijwe n'Imana, none Yesu yatwujuje nayo kubw'urupfu yapfuye. Yongeye koko ati Yesu niwe wa mbere niwe herezo, ni muzima kandi azohora ari muzima ibihe bitazoshira, niwe afise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ivyo biboneka mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 18. Nyeniteka Gerace Daniel Ndabirabe yipfurije abakristu bose Pasika nziza, abibutsa ko hari umunsi uhambaye kuruta iyindi minsi yose, aho twibuka ko urupfu rwatsinzwe burundu. Yibukije ko urupfu tububwirwa hari urupfu ruri muri twebwe, bisabwa ko twebwe ubwacu ishengero tuva ku kabi, tukava mu vyaha dukorera mu mitima yacu tukabiheba, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ico tuboha mw'isi no mw'ijuru kiba kiboshwe. Ati umuntu wese atipfuza ko ishengero rigenda neza, nawe azobohwa aha mw'isi nyene. Yipfuje ukuzuka kwa Yesu ko kongera kuturema maze tukaba bashasha. Nayo mu bindi kandi, urunani rw'amashirahamwe y'abavuzi bakoresha imiti kama barashima ko bakorana neza n'igisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza. Jean Claude Ngabonziza arongoye urwo runani mu Kayanza avuga ko bimwe mu vyo baranguye mu mezi abiri aheze, harimwo abantu barenga 400 bavuwe indwara y'amaso y'imbwa barakira. Uwurongoye urwo runani mu Burundi abasaba kwitwararika kugira isuku mu vyo bakora kuko bikenewe cane. Ikindi abasaba ni kwitaho ibindi bikorwa vy'iterambere haba mu makomine canke mu ntara. Babishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama yahuje abavuzi bakoresha imiti kama mu ntara ya Kayanza, abajejwe intwaro, abo mu gisata c'amagara y'abantu n'abo mu butungane. Uwurongoye igisata kijejwe kugenzura ibikorwa vy'abakora ubwo buvuzi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yibutsa ko ubuvuzi kama buriho kuva kera kandi bwafasha abakera kwivura ingwara zitandukanye. Joseline Miburo akaba abona ko imiti ikoreshwa yotera imbere kugira bugire akanovera. Muri iyo ntara abavuzi bakoresha imiti kama batanguye gukora bemewe n'amategeko mu mwaka w'2014, nk'uko bishikirizwa n'uwurongoye urwo runani rw'amashirahamwe yabo. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano mu Kayanza yarashimye ibikorwa vyabo. Sylvain Bakanibona abasaba ariko gukora bisunze amategeko. Avuga ko ico gisata kidasanzwe kuko Burundi bufise imiti kama ishobora gukiza ingwara zitandukanye. Avunira akagohe abikika inyuma y'ubwo buvuzi bakaja mu bintazi. Aragabisha uwuzofatwa ko hazohanwa hisunzwe amategeko. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Nestor Ugirukishaka avuga ko umugambwe SNL wasahuwe bimwe bikomeye. Nestor Ugirukishaka arongoye umugambwe SNL amenyesha abarundi n'amakungu ko inyuma y'ishirwaho ry'umurwi wo gusuzuma ubutunzi bwose bw'umugambwe SNL, basanze umugambwe SNL warasahuwe bimwe bikomeye n'abahora bawutwara. Muri raporo y'uwo murwi berekana ikimangu c'umugambwe, imiduga, amafaranga, amamashini nyabwonko, ibikoresho vyo mu biro n'ibindi bitarahera guharurwa. Nestor akaba avuga ko mu minsi ya vuba bazoshengeza mu butungane uwo wese yagize uruhara muri ubwo bunyonyezi. Ibi yabivugiye ku ngoro nkuru y'umugambwe SNL iri ku Mutanga Noru mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatandatu twaraye turangije. Nestor Ugirukishaka yagize ati: inyuma yaho dutanguriye ibikorwa nyezina by'umugambwe SNL, igenekerezo rya 23 Ntwarante 2024 ku ngoro nkuru
twarashizeho umurwi wo gusuzuma ibikoresho byose n'ubutunzi bwose bw'umugambwe CNL ariko nk'uko raporo ivyerekana biboneka ko umugambwe CNL wasahuwe bimwe bikomeye haribwe ikimangu c'umugambwe imiduga amafaranga mu mashini nyabwonko ibikoresho byo mu biro n'ibindi bitarahezwa guharurwa rero mu minsi ya vuba tuzoshengeza mu butungane uwo wese ari inyuma y'ubwo bunywanyezi mu gihe abamenyeshamakuru bamubajije nimba umugambwe CNL ugiye kubandanya ari umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yabishuye ko atacahindutse mu nteguro zose n'imbono y'umugambwe CNL mbere ko ugiye gukorana ishaka kugira witegurire neza amatora ari imbere mu mwaka w'ibihumbi 2025 ukanaramutswa n'igihugu Nestor Girukoushaka yemejwe n'itegeko nomero 530/14/81 akarongo KB akarongo 2024 ryo kuwa 23 Ntwarante 2024 ko ariwe yemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi mu kurongora umugambwe CNL inyuma y'ikoraniro kaminuza ryabereye i Ngozi ku wa 10 Ntwarante 2024 ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza